only football can make you feel like this. Aha, mwamaze kuvyumva ni Iwacu Top TV nkuko musanzwe mubimenyereye ni mu kiganiro c'inkino aho tugiye kurabira hamwe amakuru avugwa mu bijanye n'inkino. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 ukwezi ni Gitugutu umwaka wa 2021. Reka ndababwire incamake y'amakuru tugiye kubashikiriza aho tuja guhera ngaha iwacu mu Burundi ni higanwa Primus League bari bageze ku munsi wa gatandatu byo bita 6e journée aho inkino nyinshi zabaye turaja kubabwira ukuntu vyagenze. Turaja kuhava turabire hamwe mu ishira hamwe Afebabu aho haba inkino za Super Coupe ni inkino zitangurira ihiganwa rya basket ngaha mu Burundi. Turaja guhera ku munsi wa gatandatu aho mu bagabo n'abakenyezi habaye inkino ku munsi w'Imana naho hagaca haba urukino rwa finale. Byose turaja kubabwira ukuntu bimeze. Turaja kuva mu Burundi turabire hamwe ku mugabane wa Afrika aho tuja guhera mu kare Burundi busanzwe buherereyemo. Turaja kubabwira amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania n'ahandi hose. Turaja kuhava tujabuke ibahari ya Mediterane tubashikane ku mugabane wa Buraya aho tuja kurabira hamwe amakuru avugwa mu mashampiyona akomakomeye atandukanye aho tuja kurabira hamwe aho imigwi myinshi y'ibihanganga benshi mukunda benshi mushigikira yatsinzwe. Aha tuvuga nka Manchester United itashoboye gutsinda umugwi wa Everton, tukavuga umugwi wa Paris Saint-Germain utashoboye gutsinda umugwi wa Rennes, umugwi wa Barcelona utashoboye gutsinda umugwi wa Atletico de Madrid. Real Madrid nuko ntiyatsinze, Bayern Munich yaratsinzwe. Byose tubanza kubivuga muri kino kiganiro aho bamwe bagira amapari, bamwe bapari, bamwe babetinga bashoboye kuribwa amafaranga, imyidogo ikaba ari myinshi. Byose turaje kubibabwira muri kino kiganiro. Akanya ni kadukundira turaje kuraba amakuru avugwa hanze y'ikibuga aho tujya kubabwira amakuru avugwa muri equipe ya Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, Arsenal n'iyindi migwi myinshi cyane. Nkaba nongeye kubaha ikaze aho muherereye ku isi yose. Ndababwira nti shalom, indamukanyo y'amahoro. Reka ndamutse abasportif muri rusangi, ndamutse abakinyi, abarbitre, aba-entraîneur, eka abafana bose ndababwira nti yambu cyane. Reka ndamutse abafana bamwe ndahera kuri Claude Carlos umufana wa Real de Madrid ndababwira nti yambu cyane. Ndamubona ni Marc ari mu bwiza mu gisagara ca Bujumbura umufana wa Real de Madrid ndababwira nti yambu cyane kose. Ndamubona ni Madudu umufana wa FC Barcelona hariya ku Rusumo, reka ndamuramutse cyane ndababwira nti yambu cyane. Ndamutse na Manirambona Shadrack batazira Martial Ngwanyi mu Rusiya ngaho ku masanganzira ndababwira nti yambu cyane. Ni Teacher Jando Diengaho mu giteranyi ni umufana wa Manchester United ndamuramutse cyane. Ndamubona na Habimana Adolphe Docteur ngaho mu Gashoho kuri hôpital, reka ndakuramutse nti yambu cyane. Nibagiye na Turacayisaba Lambert ngaho mu giteranyi, reka nawe ndakuramutse cyane. Abafana mwese iyo muva mu Kagera ndabaramukije gose. None ndababwira ko ari kuri Iwacu Top TV aho buri kumwe na Jean Paul Dunya kuri micro mu buhiga bw'ivyuma utuma aya majwi abashikira ni MC Mango. Reka nawe ndakuramutse ni yambu cyane. None ndababwira ko gushobora kutwunganira mukatwandikira
kuri YouTube channel washobora kuja ahandikirwa ubutumwa ukaduha inyunganizi yawe naho nyine tuba tuyikeneye. Nibagiye abataragira subscribe mubandanye mukora subscribe kugira ngo muzohore buba abambere mu kuronka ibiganiro vyacu bikiri bishasha. Nongere ndabahe ikaze mu kanya idonido. Yes, ikiganiro ni Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV. Reka rero tuje mu idonido aho tugiye guhera ngaha iwacu mu Burundi mu higanwa Premier League ni championnat national. Ku munsi wa gatanu hari igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2021 niho ihiganwa ryatangura aho ekipe ya Buja City yanganya na Wayado Muramvya igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatandatu inkino zarabandanije Kayanza United na Vitaro FC, gutyo Vitaro FC ishobora gutsinda Kayanza United ibitsindo 2-1. Rukinzo FC na Le Cloco, gutyo Rukinzo itsinda Le Cloco igitsindo kimwe ku busa. Burundi Sport Dynamique na Musongati FC, Musongati itsinda ibitsindo 2-1 ca Burundi Sport Dynamique. Inkino zarabandanije ku munsi w'Imana aho ekipe ya Messager Dongozi yashoboye kwirahira umugwi wa Top Junior wo mu Kayanza igitsindo kimwe ku busa. Bumamuru hariya mu Cibitoke itsinda umugwi wa Atletico ni Oil Academy ibitsindo 3-1. Flambeau de l'Est na Olympique Star banganya ubusa ku bundi. Umugwi wa Aigle Noir na Flambeau du Centre, Flambeau du Centre ishobora kwirahira umugwi wa Aigle Noir ku kibuga cabo igitsindo kimwe ku busa. Gushika ubu rero uko ibintu vyifashe ku munsi wa gatandatu w'ihiganwa, gushika ubu ekipe ya Bumamuru FC mu Cibitoke niyo ya mbere ifise amanota 17 ikaba ifise n'umutahe w'ibitsindo 7. Flambeau du Centre iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 12 n'umutahe w'ibitsindo 4. Burundi Sport Dynamique ku mwanya wa gatatu n'amanota 12 n'umutahe w'ibitsindo 3. Messager Dongozi ku mwanya wa kane amanota 10 umutahe w'ibitsindo 3. Musongati FC y'Igitega ifise amanota 10 nayo nyene umutahe w'ibitsindo 3 ikabinganya na Messager Dongozi haba mu manota no mu bitsindo. Aigle Noir ifise amanota 10 umutahe w'igitsindo 1. Vitaro FC ku mwanya w'indwi n'amanota 10 umutahe w'igitsindo 1. Atletico ni Oil ku mwanya w'umunani amanota 10 n'umutahe w'ibitsindo ubusa. Flambeau de l'Est iri ku mwanya Flambeau de l'Est ni kurikira amanota 10 n'ideni y'igitsindo 1. Royal FC iri ku mwanya Royal FC ifise amanota 7 amanota 7. Royal FC ku mwanya w'icumi n'amanota 7 umutahe w'ibitsindo ubusa. Olympique Star gushika ubu ku mwanya wa 11 n'amanota 7 ideni y'ibitsindo 3. Rukinzo FC amanota 6 umutahe w'ibitsindo ubusa. Bujumbura City amanota 5 n'ideni y'ibitsindo 2. Kayanza United amanota 4 ku mwanya wa 14 amanota 4 mu ideni y'ibitsindo 5. Top Junior FC yo mu Kayanza nyene nayo ifise amanota 4 ideni y'ibitsindo 6. Gushika ubu ekipe ya Le Cloco FC iri ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa ideni y'ibitsindo 6. Bikaba ari uko byifashe gushika ubu ku munsi wa gatandatu higanwa Premier League championnat y'u Burundi. Yes, tukiri mu mupira w'amaguru reka tubabwire yuko umumenyereza Ale Olivier Niyunge ko batazira mutombora ariwe yaronkejwe agashimwe kumumenyereza yigenje neza aho yatsinze abandi bose. Nagashimwe rero kaje gutangwa ejo hariya mu Cibitoke inyuma y'urukino ekipe ya Bumamuru FC asanzwe anamenyereza yerejeje kwirahira umugwi wa Atletico ni Oil Academy hariya kuri stade Urunani yo mu Cibitoke. Kakaba agashimwe yaronkejwe n'ishira hamwe BCM lisanzwe lijejwe gutanga ako gashimwe kumenyereza yigenje neza. Reka turindire turabe mu kwezi gukurikira kwa Gitugutu turabe umumenyereza ajo azoshobora kuroswa
ako gashimwe. Yese tukiri mu mupira w'amaguru kandi twababwira iyi nkuru y'umukinyi yahoze abica bigacika muri equipe nationale ni Tambwe Amis, aho yaraye atsinze ibitsindo bine wenyene mu rukino rwe rwa mbere mu mugwi we mushasha witwa DTB FC usanzwe ukina mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Tanzania. Ni mu rukino umugwi we wa DTB FC wari kurahura n'umugwi wa African Lion, aho Tambwe Amis yashoboye gutsinda ibitsindo bine wenyene kuri kimwe ca African Lion. Tambwe Amis tuvuge tuti felicitation, no mukinyi yahoze akinira Intamba mu rugamba, aho yari umukinyi yigenza neza cyane. Reka turindire kumbure usanga arateye intambwe akongera akaduga agakinira mu cicaro gikuru arico cicaro ca mbere cyo mu gihugu ca Tanzania, canke n'iyindi migwi yo hirya no hino igashobora kumurondera. Reka duce tuva mu rukino rw'amaguru football, turabire hamwe no muri basketball, aho ejo ku munsi w'Imana ariho haba inkino za finale muri ya Super Coupe. Ni igikombe kibanziriza championnat ya basket, aho ku munsi wa gatandatu n'umunsi w'Imana bari bakinye ivyo twita demi finale haba mu mafasoni n'abagabo. Ejo rero ku munsi w'Imana niho bakina inkino za finale, n'umugwi wabigeme cyangwa se abafasoni ni Gladiators, aho yatsinze equipe ya Legazere bayitsinda ku kinyuranyo cyangwa se difference y'amanota 32. Ni mu gihe equipe y'urunani ariyo yatwaye igikombe itsinze umugwi wa New Star ku kinyuranyo cyangwa difference y'amanota 18. Bikaba ari uko vyagenze, aho urunani rwatwaye iryo higanwa rya Super Coupe mu bagabo, hama Gladiators nayo itwara ihiganwa ku ruhande rw'abafasoni. Reka tuje tuva mu Burundi tuje turabira hamwe amakuru avugwa hirya no hino muri Afrika, aho tujya guhera mu karere Uburundi busanzwe buherereyemo. Yesi, nyuma yo kuva ngaha mu Burundi, reka turabire hamwe amakuru avugwa muri Afrika. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda hari inkino zabaye ejo aho equipe ya Police FC yashoboye gutsinda equipe ya Musanze FC isindo 2-1. AS do Kigali yakinye na Rayon Sport, gutyo Rayon Sport itsinda igisindo 1-0. Kiyovu Sports itsinda Gorilla ibitsindo 4-1. Gasogi United na Marine FC banganya 1-0. Mukura Victory Sports itsinda ibisindo 4-2 vya Rutsiro FC. Akaba arizo nkino zabaye ejo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka duce turabira hamwe n'inkino zabaye mu gihugu ca Tanzania muri championnat yaho Vodacom Premier League, aho equipe ya Dodoma Jiji yatsinze Simba wekundu wa Msimbazi igitsindo 1-0. Biashara United itsindwa na Ruvu Shooting igitsindo 1-0. Post Union na KMC banganya ubusa ku bundi. Police ya Tanzania itsinda 2-1 cha Azamu. Young Africans itsinda 1-0 bwa Geita Gold. Mtibwa Sugar na Tanzanian Prisons banganya ubusa ku bundi. Namungo na Kagera Sugar banganya 1-0. Mbeya City na Mbeya Kwanza banganya 2-2. Bakabazo bana kwekezo rya 16. Ni nyuma yaho ibihugu bizo bivuye mu nkino za internationale muri bimwe bita kakaruko ka FIFA, niho bazoca babandanya. Gushika ubu rero equipe ya Police yo muri Tanzania yo ifise amanota 6 n'ibitsindo 3 vy'umutahe ibitse. Young Africans nayo ifise amanota 6 ni ya kabiri, ikaba ifise umutahe ibitsindo 2. Namungo FC ifise amanota 4 ni ya gatatu. Kugeza ubu equipe ya Simba Sports Club iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 4.
Yes, inyuma yo kuva ku mugabane wa Afrika reka twambuke hariya Mediterane dushike ku mugabane wa Buraya aho tugiye kurabira hamwe amakuru avuga mu mashampiyona atanu akomakomeye. Reka duhere mu gihugu cy'Ubufaransa aho inkino zatangiye ku munsi wa gatanu. Ni equipe ya Lens yatsinze Reims ibitsindo 2-0 aho Reims yarose ni karata itukura. Ku munsi wa gatandatu Montpellier na Strasbourg baganye kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatandatu Nice itsinda ibitsindo 2-1 cha Brest. Rennes itsinda Paris Saint-Germain ibitsindo 2-0. Ariho bajya ba Paris bajya ba betting bidoze ngo Paris Saint-Germain yabarishije kandi bose bari bamaze kuyiha. Ku munsi wa Mungu inkino zarabandanije. Nantes itsinda 3 ibitsindo 2-0, Monaco 3, Bordeaux 1. Angers itsinda Metz ibitsindo 3-2, Lorient na Clermont banganya kimwe ku kindi. Lille itsinda Marseille 2-0 mu gihe Marseille yareretswe ikarata itukura. Saint-Etienne na Lyon banganya igitsindo kimwe ku kindi mu gihe Lyon yareretswe n'ikarata itukura. No higanwa ryo mu Bufaransa Ligue 1 aho bigaragara yuko ama equipe menshi yarose amakarata atukura. Aha hakaba hari ku munsi wa 9 byo bita 9e journée. Kugeza ubu ku munsi w'icenda canke indwi igira 9 equipe ya Paris Saint-Germain ifise amanota 28 ni ya mbere, ya kabiri ni Lens amanota 18, ya gatatu ni Nice amanota 16, mu kibanza ca kane ni Angers amanota 16, ikibanza ca gatanu ni Marseille amanota 18, ikibanza ca gatandatu ni Monaco amanota 18, indwi ni Lorient amanota 18, mu kibanza c'umunani ni Lille ifise amanota 18. Ikipe nka Lyon kugeza ubu iri ku mwanya wa 10 n'amanota 13. Ukuntu abakinyi bagenda barusharushanwa mu gutsinda ibitsindo. Umukinyi Jonathan David afise ibitsindo 6, Gaëtan Laborde ibitsindo 6, Dimitri Payet ibitsindo 5, Mbayo afise ibitsindo 5, abakinyi nka Amin Gili ibitsindo 5, Osam Ben Yadel ibitsindo 5, Moussa Dembele ibitsindo 4, Lucas Paqueta ibitsindo 4, Kylian Mbappé ibitsindo 4. Yes, inyuma ya Ligue 1 higanwa ryo mu Bufaransa katurabire hamwe no mu gihugu c'Ubudagi muri Bundesliga aho nabo nyene inkino batangiye ku munsi wa gatanu. Ni equipe ya FC Cologne yatsinze Getafe ibitsindo 3-1. Hertha Berlin itsinda Freiburg nako Freiburg itsinda Hertha Berlin ibitsindo 2-1. Stuttgart itsinda 3-1 cha Hoffenheim hari ku munsi wa gatandatu. Wolfsburg itsindwa na Mönchengladbach ibitsindo 3-1 mu gihe Wolfsburg yarose n'ikarata itukura. Dortmund 2, Augsburg igitsindo 1, Leipzig 3, Bochum 1. Mayence 05 itsindwa na Union Berlin ibitsindo 2-1 mu gihe Mayence yeretswe n'ikarata itukura hareje ku munsi w'Imana. Bayern Munich itsindwa na Eintracht Frankfurt ibitsindo 2-1 aho vyakabereye Bayern nayo ikogwa mu jisho. Equipe ya Arminia Bielefeld itsindwa na Bayer Leverkusen ibitsindo 4-1. Gushikubu equipe ya Bayern Munich ifise amanota 16 ya mbere. Bayer Leverkusen ya kabiri n'amanota 16 nayo nyene baranganya. Dortmund iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 15. Freiburg ku mwanya wa kane n'amanota 15, Wolfsburg ku mwanya wa gatanu n'amanota 15. Equipe nka Leipzig kugeza ubu iri ku mwanya w'umunani n'amanota 10. Gushikubu ku munsi wa kangahe gabasha. Reka turabe gushikubu umukinyi afise ibitsindo vyinshi ni
Erling Haaland wa Dortmund afite ibitsindo indwi. Robert Lewandowski wa Bayern Munich afite ibitsindo indwi. Antonio Modeste wa FC Cologne afite ibitsindo 4. Patrick Schick wa Bayern Leverkusen ibitsindo 4. Serge Gnabry wa Bayern Munich ibitsindo 3. Wits ibitsindo 3 akaba ari uko barushanwa mu bitsindo. Tuve muri Bundesliga tuje muri Serie A mu higanwa ry'Ubutaliyano. Nabo nyine bahere ku munsi wa gatanu. Ekipe ya Cagliari na Venezia banganyije igitsindo kimwe ku kindi ku munsi wa gatandatu. Salernitana itsinda Genoa igitsindo kimwe ku busa. Torino itsindwa na Juventus de Turin igitsindo kimwe ku busa. Sassuolo na Inter itsinda 2 kuri kimwe ca Sassuolo. Ejo ku munsi w'Imana Bologna itsinda Lazio de Roma ibitsindo 3 ku busa. Hellas Verona yihaniza Spezia ibitsindo 4 ku busa. Sampdoria Dojan itsinda na Udinese banganya ibitsindo 3 ku bindi. Fiorentina na Naples itsinda 2 kuri kimwe ca Fiorentina. Kugeza ubu ekipe ya Naples ifise amanota 21 ni ya mbere. Milan AC iri ku mwanya wa kabiri amanota 19, ku mwanya wa gatatu ni Inter de Milan amanota 17, ku mwanya wa kane ni AS Roma amanota 15, Fiorentina ku mwanya wa gatanu amanota 12. Ekipe ya Lazio ni ya gatandatu amanota 11. Juventus yavuye mu bibanza vya kure cyane igeze ku kibanza c'indwi ifise amanota 11. Yes, uko abakinyi barusharushanya ibitsindo kugeza ubu. Ciro Immobile wa Lazio ibitsindo 6, Edin Dzeko wa Inter de Milan ibitsindo 6, Lautaro Martinez wa Inter de Milan ibitsindo 5, Dusan Vlahovic wa Fiorentina ibitsindo 4. Yes, inyuma ya Serie A mu gihugu c'Ubutaliyano reka turabire hamwe n'inkino muri La Liga ni muri Hispania, muri La Liga Santander. Aho inkino zatanga ku munsi wa gatanu bari bageze kuri journée y'umunani. Athletic Bilbao itsinda Deportivo Alaves igitsindo kimwe ku busa. Osasuna itsinda Rayo Vallecano igitsindo kimwe ku busa. Real Mallorca itsinda Levante kimwe ku busa. Cadix itsinda Valence, Cadix na Valence banganya ubusa ku bundi. Atletico de Madrid itsinda Barcelona ibitsindo 2 ku busa. Elche na Celta Vigo Elche kimwe, Celta Vigo ubusa. Espanyol Barcelona itsinda Real de Madrid ibitsindo 2 kuri kimwe. Villarreal na Betis, Villarreal itsinda Betis ibitsindo 2 ku busa. Ekipe ya Getafe na Real Sociedad banganya kimwe ku kindi. Granada na Sevilla, Granada itsinda Sevilla igitsindo kimwe ku busa mu gihe Sevilla yarose ikarata itukura. Gushika ubu ku munsi w'umunani 8e journée ekipe ya Real de Madrid iri ku mwanya wa mbere amanota 17, Atletico de Madrid ku mwanya wa kabiri amanota 17, Real Sociedad ku mwanya wa gatatu amanota 17. Numva ko ama ekipe atatu ya mbere anganya amanota bakaba batandukanye ku bitsindo bamaze gutsinda. Navyo nyene barabinganya n'ibitsindo 5. FC Sevilla ku mwanya wa kane n'amanota 18, Osasuna ku mwanya wa gatanu n'amanota 18. Kugeza ubu ekipe ya Barcelona yageze ku mwanya w'9 n'amanota 12. Abamaze gusina ibitsindo vyinshi gushika ubu ni Karim Mustafa Benzema wa Real de Madrid ibitsindo 8, Vinicius Junior wa Real de Madrid ibitsindo 5, Mikel Oyarzabal wa Real Sociedad ibitsindo 5, Willian Jose wa Betis Sevilla ibitsindo 4. Yes, inyuma ya La Liga Santander muri Espagne reka turabira hamwe no muri English Premier League aho inkino zatanguye ku munsi wa gatandatu. Ni ekipe ya Manchester United yangarije na ekipe ya Everton igitsindo kimwe ku kindi. Chelsea na Southampton, Chelsea itsinda Southampton ibitsindo 3 kuri kimwe aho Southampton yerezwe ikarata itukura. Wolves itsinda Newcastle ibitsindo 2 kuri kimwe. Burnley na Norwich City banganya ubusa ku bundi. Leeds United itsinda Watford igitsindo kimwe ku busa. Brighton na Arsenal banganya ubusa ku bundi. Tottenham na Aston Villa, Tottenham 2, Aston Villa kimwe. West Ham na Brentford ibitsindo 2 kuri kimwe. Iyi ekipe ya Brentford irakomeye cyane mu gusina ama ekipe meshi. Crystal Palace na Leicester banganya 2 ku bindi. Liverpool na Manchester City imatch y'umunsi kabisa choc du jour
banganya ibitsindo 2-2. Ni ekipe ya Liverpool yagenda itsinda Manchester igombora gushikaho urukino ruza kurangira banganya ibitsindo 2-2. Abatsinze ibitsindo ku ruhande rwa Liverpool ni Sadio Mane igitsindo ca mbere, wa Manchester City aracishura ninde sinamwibuka neza. Igitsindo cya kabiri cinzwa na Salah acenza aba defenseur bose ba Manchester City, gutyo uwitwa Kevin De Bruyne aracishura ku ishuti ryiza cyane. Gushika ubu ko imigwi irusharushanywa mu gihugu c'Ubwongereza ni ekipe ya Chelsea FC ifise amanota 16, Liverpool ifise ya kabiri ifise amanota 15, Manchester City ifise amanota 14 ya gatatu, ku mwanya wa kane ni Manchester United amanota 18, ku mwanya wa gatanu ni Everton amanota 18, gatandatu ni Brighton amanota 18, Brentford amanota 12, ku mwanya w'indwi Tottenham ku mwanya wa 8 ifise amanota 12, West Ham ku mwanya w'9 amanota 11, ku mwanya wa 10 ni Aston Villa amanota 10, ku mwanya wa 11 ni Arsenal amanota 10, ku mwanya wa 12 ni Wolves amanota 9. Gushika ubu afise ibitsindo vyinshi ni Mohamed Salah wa Liverpool afise ibitsindo 6, Jamie Vardy wa Leicester City afise ibitsindo 6, Michael Antonio afise ibitsindo 5, Bruno Fernandes ibitsindo 4, Sadio Mane 4, Mopai ibitsindo 4, Sali ibitsindo 4, Cristiano Ronaldo ibitsindo 3, Romelu Lukaku 3, Greenwood 3, Townsend 3, Rafinha 3, Son Heung-min ibitsindo 3, Calvert-Lewin ibitsindo 3. Nuko barashoshanwa ibitsindo aho umukinyi Mohamed Salah na Jamie Vardy bamaze gutsinda ibitsindo 6. Akaba ari uko vyifashe muri English Premier League. Reka tuve mu mashampiyona turabire hamwe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga. Turabe amakuru avugwa muri Barcelona, Manchester na n'iyandi ma equipe imbere yuko turangiza amakuru yacu. Yes, reka tuve mu mashampiyona turabire hamwe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga aho tugiye guhira muri equipe ya Watford. Equipe ya Watford yamaze kwirukana umumenyereza wayo Xisco Munoz, aho bagiye kuzana umumenyereza yahoze amenyereza equipe ya Leicester City ni Claudio Ranieri. Uyu akabera na yejeje igikombe. Amakuru dukesha Sky Sports bivuga yuko uyu mumenyereza Claudio Ranieri aja gusinya mu equipe nshasha ya Watford kuri uyu munsi wa mbere. Reka turabe ingene uyu mumenyereza bizogenda mu gihe bariko barirukana umumenyereza wabo yahora abamenyereza Xisco Munoz. Reka turabe ingene bizogenda. Okay, turabire hamwe amakuru avuga ku mutoza Pep Guardiola, aho mu rukino rwejo umutoza Pep Guardiola yagiye ku ma media akavuga ati iyo James Milner aza kuronka ikarata itukura sinari gutsindwa. Ni mu gihe James Milner yakoze ikosa kabisa, ubona ko ashobora kumeta ikarto jaune, ariko umuhagarikizi aza kuvyirengagiza aramureka. Umumenyereza Jurgen Klopp nta kindi yakoze atara guca amusubiriza kuko yabona yuko geramiwe ashobora no kuronka carton rouge. Ari naco gituma rero Guardiola yahereye kavuga ati iyo baza kuyimuha ya carton jaune ya carton rouge urako yarafisanzwe afise n'iyindi kumbure urukino rwari guhinduka, gutyo Manchester City kifatira equipe ya Liverpool, gutyo igashobora kuva inyuma bita comeback igashobora kuyitsinda nubwo banganije ibitsindo 2-2. Bo reka tuve kuri Guardiola na Manchester City na Liverpool, turabe amakuru avuga muri Manchester United. Muri Manchester United n'umukinyi wabo yitwa Andreas Pereira, aho uwo mukinyi yatijwe muri equipe ya Flamengo mu gihugu ca Brazil. Uyu mukinyi rero akaba yafatiwe ingingo hashobora kumara inkino 6 adasubiye gukina bivanye nuko yarenze ku mategeko ya COVID-19. Muri Manchester kandi biravuga ko umumenyereza Organ Solskjaer ari mu mazi abira kubera bivanye n'ukuntu amazi imisi yitwara. Ni mu gihe ku rukino rwejo bakinye na Everton abakinyi nka Cristiano Ronaldo na Paul Pogba atabatanguje ahubwo bagiye gusubirira abandi, aho equipe
Everton na Man U banganije bashoboye kunganya ibitsindo. Ni nyuma y'urukino twabonye umukinyi Cristiano Ronaldo ava mu kibuga yidodomba kabisa no katanezerewe. Rero uyu Ole Solskjaer akaba aguma ashigwa mu majwi aho ashobora no kwirukanwa umwanya n'umwanya. Reka turindire turabe uko bizogenda. Ni mu gihe umenyesha makuru akomeye cyane yitwa Paul Mason amaze iminsi amwifatira mu gahanga amuvuga ko ibintu byinshi cyane, akavuga ati uyu mumenyereza Ole Solskjaer uretse ko ari umulegendere wa Manchester United ntakwiye kumenyereza iyi equipe kuko aravuga ngo ikibazo ntabwo ari abakinyi. Aravuga yuko equipe ya Manchester City ifite abakinyi beza ariko ikibazo ari uyu mukocha Ole Solskjaer atakwiriye kumenyereza iyi equipe ya Manchester United. Reka turabe ko equipe ya Manchester United izohava ikirukana uyu mukocha ni mu gihe imaze gutakaza amanota 5. Twamenyesha yuko mu ndwi iheze yatsinzwe na Aston Villa 1-0. Ubu naho akaba anganije na Everton umva ihombya ya 3 ubu naho ihombya 2. Ivyo rero sinibaza yuko muri Manchester United bashobora kuvyihanganira. Iyi akaba ari equipe y'ibikombe idakeneye gutsindwa. Muri FC Barcelone aho hirya ejo ku munsi wa gatandatu yanagarijwe na equipe ya Atletico de Madrid ibitsindo 2-0. Bamwe bateye kuvuga ngo umukocha Ronald Koeman ashobora kwirukanwa, ariko Koeman niwe yagiye ku media aravuga ati jewe abakinyi baranshigikiye na body iranshigikiye, ariko bandi ibindi binyemesha makuru ko bananye bivuga yuko ashobora kwirukanwa. Hariho haravugwa abamenyereza bashobora kumusubirira, aho bavuga umumenyereza Xavi Hernandez asanzwe ari n'umulegendere wayo. Baravuga kandi undi mumenyereza yitwa André Pirlo uyu yirukanywe na Juventus, nawe akaba ashigwa mu majwi yuko ashobora gusubirira uyu mumenyereza Ronald Koeman. Ariko hariho n'undi mumenyereza yitwa Marcelo Gallardo wa River Plate muri Argentina, nawe narashika mu majwi yuko ashobora kuza kumusubirira. Ibindi mumenyereza avugwa ni Roberto Martinez nawe bashobora kuvuga yuko ashobora kuza gusubirira uyu mumenyereza Ronald Koeman, ariko we ni mu gihe yivugiye yuko abakinyi bavyumva kumwe kandi bamushigikiye. Akavuga yuko na board kuvuga ngo abarongozi ba Barcelona bamushigikiye. Sinzi ko namwe ariko mubibona, urashobora kutwandikira muri commentaire ukatwandikira uti Barcelona ikiri kirazira, ukatubwira ati nyumba ziri umukocha atayimerita cyangwa se ari abakinyi bo kugwego ruto, ashobora kutwandikira akaduha inyunganizi yawe. Ibyo byose turabibiranye igishika. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudutega abiri. Mbibutsa ko iyi yari Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News, aho mwari kumwe nanje Jean Paul Dunia. Reka ndabasezerera nababwire nti nakagaruka, hasta la vista.